byari bikwiye kuba aho usanzwe uri cyangwa uvuka, byari bikwiye kuba ko ariho ukwiye nawe kugira icyo ufashije ukanateza imbere ukagira nawe icyo ukoze. Navyo byiza cyane, jewe ni muri abo kuba ngaha hanyuma nkagira icyo nkoze icyo mfashije muri bya filime n'ibindi byogenda tubana kumwe, ariko nikibujije ko nzogenda manuka n'ahandi ariko cyangwa ngenda n'ahandi ariko sinzokwibagira ahantu iwacu. Neza cyane, na cyane uko bavuga basokuru ngo iwanyu n'iwanyu naho baba mu gisaka cyane gose. Neza turumva ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se ibindi ubundi bugenegene hari icyo bufasha mu ntuze mu iterambere ry'igihugu. Mbega filime nayo ku bwanyu hari icyo mubona ifasha mu iterambere ry'igihugu? Yes, you know my people out today. Chobo imibisi bad boy shana Mr. Sizoba kwenda the humble. This is Tubamenye from Agora TV nyene ngibisanzwe natubwiga hano bigana bwo tatu. Let we go on Uganda hence kwa kundi vya binde baba ndi handi nyene tugato vuga kizima kese kusumu mu ikanzi ingobo tozo. Mafu Chris mafu egare mafu. Ndi kumwe no mu bagabo bamwita Arabin. Besho muramuzi ngamu gisagara ca Ngozi yagiye kena films zigiye zitandukanye. Agibisanzwe Arabin kamazina kuramutse bro. Murakoze cyane, hama ndishimye kuba nje muri studio ya Agwa. Murakoze cyane Arabin, ubuzima busanzwe bumeze gute? Ndashima, meze neza cyane. Uyu munsi Arabin ko usanzwe ukina filme, mbega ndifuza kumenya ubwa mbere urugendo rwa filme gwifashe gute muri rusange? Urugendo rwanje rwa filme aka kanya novuga ko sinovuga ngo ni rubi, ko aho ndi uno munsi soho narindi mu mezi nk'atatu cyangwa mu mwaka uheze. Yego nuko ati aho ndi uyu munsi sico kimwe naho nayindi mu mwaka uheze canke ndifuza kugera aho nshitse nkateza imbere filme. Uyu munsi novuga yuko ndagukuye mu aho mwari muri mu nama yari yahuje abasanzwe bakina filme mu gisagara ca Ngozi. Mbega reka mvuge dusakuze gatoya, inama yari yerekeye ibikiga muzima. Okay. Ndazi ko abanyamakuru ngene murakunda kubaza ibintu byinshi ariko ntacyo bitwaye. Hama inama ikintu yari igamije nkakuru no guhurira hamwe tukaganira mbega imbogamizi duhura ni iyihe, ni iyihe ngorane duhura muri filme, ni iyihe ibibazo n'ibyo nta kindi tuncarejo. Mbega mumaze kubirabira hamwe cyavuye cigwako mu gihe cyo mushitseko n'iki? Twahavuye twiga ko twasanze ari ibintu byiza cyane, duhava twiga ahubwo n'ubundi ko tuzosubira guterana, ariko twize ko ivyerekana ico twoshika ko imbere bihari bigaragara cyane. Kera twarumva intuze filime ziganze ngamwe gihugu cyacu Burundi zari filime nyarwanda, ariko uyu munsi turumva ifilime ndundi kandi mu uyu mwanya novuga yuko zifise pouvoir. Mbega niki muri ko murakora cyangwa se mugiye gukora kugira ngo ifilime ndundi ibandanye gukomera nk'abakinyi ba filime? Yego cyane, ifilime ndundi ntiyari ikunzwe, ariko no munsi n'ukuri ego kwihamanota biragoye, ariko ndavuga ko ibintu biriko biragenda neza cyane. Hanyuma ico gukora c'imbere nuko ugerageza kurondera isanamu nziza ku buryo n'uri karayiraba ashobora kubona ati ukabona ko isanamu imeze neza. Hanyuma mbega ivyiyumviro biri mwino filme ni ibihe, ukagwiza ivyiyumviro byubaka bigira ico bifashije uri karayiraba. Nico nyamukuru twumva two kwibanda ko mwa bino bihe turiko turahura n'abakinyi bakina film Ngozi. Yego cyane. Uyu munsi Arabin usanzwe novuga yuko no kwita nk'umuCEO w'ikinyamakuru kimwe bita Top TV. Top TV, Ineza TV, nta kibazo nk'ubugiye kure, no mu hari ikintu gica ku radio Umuco FM, baranzi mu kintu citwa Ibaze nawe, umugwi wa Best Family ndahurimo cyane. Yego cyane. Yes, neko ndavuga ati usanze urumwe mu baserukira ivyo binyamakuru ndetse urumva ko hariho n'ibindi vyiyongereye ko kucuna navuze. Uyu munsi mu ntuze muri cadre musical turumva amabifa agiye atandukanye hagati y'abasanzwe bakora uwo mwuga, ariko ubu naho turi muri filme. Mbega mu ntuze mu bintu bijanye n'amasinema naho bihagaze gute? Mu bintu bijanye n'amafilme hariho abana bariya ugasanga barakora bafise uko bakora, umwe wese ujya afise uko akora. Filme hariho comedian, hariho filme hariho n'utugenegene tutandukanye, rero bivana no kungene bariya bariko barakora, ariko filme yikubiyemwo byose, harimo comedy hariho n'ibindi byose murakeneranira, ariko
hari gusa no ku ruhande rumwe kanaka ego gushamirana ntibibuze birabaho twamatuvyumva hirya no hino ariko jewe ntavyo turahura cyane ego dufite twinjiye mu ntuze mu iterambere ry'igihugu turumva ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se ibindi ubundi bugenegene hari icyo bufasha mu ntuze mu iterambere ry'igihugu mbega filime nayo ku bwanyu hari icyo mubona ifasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane icyo dushyira imbere cyane kuko iyo uriko wakoze nyamba ari filime mwanditse ukaba ubona hariho icyo yagiye gufasha umunyagihugu ariko arayiraba ico ni cambere kiza guterera kuko umene gihugu niwe gihugu nyene neza cyane uyu munsi turumva impano nyinshi zigiye zitandukanye zidashima gukorera aho zavukiye mbega na cyane ngaha mu gisagara ca Ngozi impano nyinshi dufise zitera zimanukira Bujumbura muri kapitali y'igihugu mbega Arabin nawe ariko arakora iki cyangwa se Ngozi tumwitege kwiki nk'imvuki Okay, murakoze cyane. Je sinihutira kumva no genda mu zindi ntara ngo he na he. Ego nivyo impamvu impano kanaka itaza kwemegwa ni nkako umugani bakunda guca ngo twarabanye ngo rakengeretse kuno hari abataza kubona iyo mpano ko ari impano ariko ugasanga bamwe bagiye kuyibonanya yuko ari impano nabo mu zindi ntara ugasanga aho yishikanye ugasanga byakomeye ariko ntibyari bikwiye kubuko byari bikwiye kuba aho usanzwe uri cyangwa uvuka byari bikwiye kuba ko ariho ukwiye nawe kugira icyo ufashije ukanateza imbere ukagira nawe icyo ukoze nabyo byiza cyane jewe ni muri abo kuba ngaha hanyuma nkagira icyo nkoze icyo mfashije muri bya filime n'ibindi byogenda tubana kumwe ariko nikiburije ko nzogenda manuka n'ahandi ariko cyangwa ngenda n'ahandi ariko sinzokwibagira ahantu neza cyane na cyane uko bavuga basokuru ngo iwanyu niwanyu naho ba mu gisaka cyane gose neza cyane uyu munsi turumva mu bintu bijanye no gutera imbere atari urukundo ruhari nta terambere ryo bari rihari mbega abo musanzwe muri mu mugume nk'Ingozi mufatanye gute cyane mu rukundo urakoze cyane nyezigira ko ego bariho turi mu mugumwe nuko nk'ubu nyene nuko musanze tuhejeje nyene amanama n'ibindi nuko mutabamo dusanze turi nyamugwe nyene hose niho wari guca nkaho ubivuga muri make tumeze neza cyane tugerageza gufatana mu nda kuko nico cyambere cy'ingenzi ibyo uzokora byose cyane atarukundo ntabwo bizogenda bizafisa akantu gato umwanya mutoyi cyane neza cyane reka dusoze ndagushimire cyane ndashimye cyane rwose nandi ndabashimiye ntago ndashimiye Ngora TV nukuri ndabashimiye rwose ndabashimiye byimba mutima ego cyane murakoze n'ikindi gihe cyabifurije ikaze sana sawa